mwabyumvise gufashwa kuwo mwigeme nuko hogwira impanuro mu bavyeyi babo kugira ngo bihanganire ivyashitse bavuze kijanye n'abahungu canke abakobwa bahoza ibitsina. Je nagomba hari ibintu niharaje kubona kandi muzoze muraraba mu bw'abavyeyi ugasanga umwana w'umuhungu yagize urushatsi hamwe afunga shinyo akayoberwa ko ari umukobwa. Je ndi allergique iyo mbonye nk'umuhungu yambaye amahereni n'urushatsi urungana uku. Question ijanye na mpox wambaye ikiratu uriko uragenda nk'umuntu agwaye mpox ugaca usanga yagize ama matière fécale ahantu ugaca usanga wagibihonyoye en fait ico kirato ucugiturira canke urashobora nabaye choqué cyane gose numvise mpox ukuntu bijya bihere sinayizi ko bijya bihere bimeze kujya kuntu. Ma question c'est umuntu agwaye VIH. Quelles sont les visions qui montrent qu'elle est réellement malade sans consulter le sang, tu vois? Kirazira gupimisha ijisho no kugenda kwa muganga bakagufata amaraso bakaraba. Bavyumvise? Nta kintu na kimwe cekana ko umuntu agwaye umugera wa sida. Uragenda bakagupima bagaca baraba. Murakoze cyane kumpa aka karyo ko kuvuga go gutanga ikibazo fise nayo si ikibazo kubijanye n'indwara ya sida. Ndiko mbwira kuwarahejeje kutwigisha kubijanye n'ingene two kwikingira no gukingira abandi umugera wa sida. Icambere ariyo ama province urugero rwo kwandukirwa sida rukiri runini. Akarorero iyo byashitse umukobwa akavuga yuko yafashwe ku nguvu, kuko henshi abakobwa bafatwa ku nguvu mu kibanza kiri izore ahantu atamuyaga nkuba kenshi ubuhari. Aho ni mu ntara zigize Uburundi hamwe atamuyaga nkuba ubuhari canke amatara. None abantu bahafatirwa ku nguvu bo bigenza gute? Kamsa abantu benshi baze baraharengana kandi abantu benshi bababona. Mwo bigenza gute? Murashobora kutubwira? Merci. Uzi yuko uca ahantu hatabona utaha kare. Urakora ibyo ushobora gukora byose ukabiheza mu mwanya mwiza kandi ugataha kare. Numvumego niyo nyisho notanga. Uzi yuko aho hantu hari danje taha kare, gendera mu muco. Sinzi ko rosinyishiwe n'ikibazo uzobabwira baze barataha kare ababa mwe naho hantu canke abakobwa baca aho hantu. Kandi rega sinabakobwa gusa n'abahungu baciye ahantu hatabona canke n'abagabo n'abagore barahura n'abasuma n'abambozi. Rero bisabwa ko bataha kare bagashika habona. Nk'umuntu ahejeje gufatwa nko ku nguvu yo bigenza gute kugira nashoboye kwandukizwa n'umugera wa sida hakiri kare? Umuntu ahejeje gufatwa ku nguvu bikuranyumva muko muranyumva? Ufashwe ku nguvu acaja muri centre seruka cakaja kwa muganga hamwegereye bagaca bamuha imiti yo kumukingira ico kiza sida. Mugabo ico no bahanura izo nguvu ni muzigumiza uruhande rumwe yemwe gayiwe. Zamuratahabona mwirinde ico cyose cotuma babafata ku nguvu.
mwabyumvise mwirinde icyo cyose cyotuma mufatwa ku nguvu ariko mwabyumvise ko muca muja muri centre seruka abatahegereye naho baca baja kuri centre de santé ibegereye mwabyumvise kandi ikindi nobabwira ufashwe ku nguvu ntucugira novuga kwigunga complexe ngo abantu bose bacabona ko nashurashuye oya ahubwo ko minduru bagutabare hama bagutabarize cuko minduru nyene mu kirundi n'amashi abiri kandi ukome induru cyane cyane utarafatwa ku nguvu nturindire kufatwa ku nguvu koma induru hakiri kare bonye umuntu ugizi wa nabi ugomba kukugira nabi tabaza hakiri kare bagutabare mwabyumvise Duma uwo yafashwe ku nguvu oya abo bandi bari responsable yayo ma acte barabahana duma twese tukabibona canke bica ara disparaître uko nyene bitumenye n'ivyiwe James ikibazo kuvyerekeye bavuze ngo mpox nk'iyo mukoma uyura mukije umuntu ashaka kuyakira si ikibazo rero nka twege tugendana muri otrako naho tugendana muri otrako nk'ubishitse ugasanga kubera tugenda biravana ugasanga ko tugenda turi abantu benshi ugasanga urayandukira ivuye n'umuntu ayigwaye kandi wari usekirize cyo genda gute murakoze cyane abagendera muri bus hari abagendera abaja gusenga bakicarana n'abandi naho mu ishure mwicaranye n'abandi aha najewe nicaranye n'aba umwe wese ategerezwa kuba ari kumwe n'uwundi kimwe gusa genda na desinfecta icyo ni cya mbere ikigira kabiri nyamukuru batwigishije ibimenyetso by'umuntu ayigwaye sinzi umuntu yavuze kandi nibyo ngo ushushe wese ntabagwaye malaria ukumva ushushe ukumva umenetse umutwe ukumva ikintu kitagenda neza mu mubiri cyaco cyose iruka kwa muganga bagupime bakuvure hakiri kare babyumvise uratahura noneho wicaye muri otrako ni mwicara nkuko nyene naco umviriza aho nitwatebe ucusimbira kwa muganga naho bawikanze gusa ujya nawe ati none abafata ku nguvu abandi ntibahanwa barahanwa koko ahubwo mubabonye muzoze murabashikiriza abajejwe ubutungane ntibakingirwe ikibaba barahanwa. Pour les personnes qui ne veulent pas consommer des drogues, vous pouvez nous donner les bons conseils pour comment choisir les bonnes fréquentations et éviter les amis qui nous poussent à consommer ce genre de stupéfiants. Merci. Umwe wese bivanye naho yakuriye. Hari uturere tumwe usanga urumogi abana baguma barumwa binyegeje bikazoza kuboneka no mwishuri ataja gutonda barabaye bakatamanikirwa. Rero mu kwirinda cyambere ni mwirinde agakuku. Agakuku ni kabi. Ngubonye ngo umwana wa naka ngo ikoranye ivyanyu naye ngucunwa. Hanyuma hariho n'ikindi bavuze kijanye n'abahungu canke abakobwa bahoza ibitsina. Je nagomba hari ibintu niharaje kubona kandi muzoze muraraba mu bw'abavyeyi ugasanga umwana w'umuhungu yagize urushatsi hamwe afunga shinyo akayoberwa ko ari umukobwa. Je ndi allergique iyo mbonye nk'umuhungu yambaye amahereni n'urushatsi urungana uku jewe mutima mwiranda ari muri jewe nta ndongora ko uwo muntu numva ko aba ataye yindi migambi mibi afisi. Rero uri umuhungu uba umuhungu, uri umukobwa uba umukobwa. Ni question ijanye na mpox. Wambaye ikiratu uragenda
nk'umuntu agwaye mpox ugaca usanga yagize ama matière fécale ahantu ugaca usanga wagibihonyoye en fait ico kirato ucugiturira canke urashobora nabaye shoke cyane gose numvise mpox ukuntu bijya bihere sinaizi ko bijya bihere bimeze kujya kuntu naizi ko ari tuntu dutoyi en fait rero kubabaza ahantu hose twaba ducetezwa kuba kumbanza kuraba ahantu hose duhonyoye canke umuntu wese duramukije. Merci. Umuntu yobiturira byose akabimara kimwe gusa mu ntoki kwama widezinfecta kandi ukaraba neza ico kirenge cyo urumva ikirato twobimara kubera aho duhonyura hose ntawe uzimigera ibihari ariko kubera imigera yose irafise umwanya bimara. Jewe nashaka kubaza ingene twofasha abigeme bafise inda babirukanye mu muryango wabo. Murakoze. Abigeme babirukanye mu miryango y'ingene ngo bafasha no kubaremesha kandi mu bantu ati ntuzosubire hanyuma igikorwa nyamukuru ufise nk'abantu bakuze mwotuma ko ku bavyeyi babo kugira ngo uwo mwana bamufashe mu muryango ntibace babirukana kuko ngo ushavu ry'umuvyeyi riririrwa ntirirara. Mwavyumvise gufashwa kuwo mwigeme nuko hogwira impanuro mu bavyeyi babo kugira ngo bihanganire ivyashitse hama nawe ugaca uramufasha urose udusabuni tubiri kubera aba yavyara umwana mutoya kama gasabuni ko koza umwana kugira ngo urukundo rubandanye mu bantu. Nk'ubu umuvyeyi afise VIH sida akaca atwara imbanyi ko batubwira yuko bashobora kumukingira nk'ubu avutse bakaca bamubuza ko amwosa amaberebere kweki bamubuza kosa ayo maberebere kandi bari barasangiye cordon umbilical mu nda. Umukenyezi afise umugera wa sida nitumubuza konsa umwana ariko murumva ko afise umugera wa sida tubahanura ko aja ku muti akagumako n'igihe cy'iskonsa rero ari ku muti imigera amaraso ntibonekeza no mu maberebere ntisura kubonekeza ngo yanduze umwana ariko ahagaritse umuti ariko aronsa umwana ashobora kwandura. Tubasaba rero ko bari ku bobandanya bonsa ariko bariko barafata imiti neza nk'uko umuganga abihanura.